le chef de service kubera izika ziko ziribonekeza siti mu giteranyi naho tutaramenya yuko yoba ari Ebola canke iyindi ngwara il faut que dufata des mesures barrières zikomakomeye cyane renseignement police mugo n'abandi bose l'administration ubu il faut que aya mesure yo kuri covid agaruka no kuvuga umuntu wese yinjiye uwari we wese yinjiye avuye muri Tanzania nawe baciye mu binywabi il faut yuko baca mwizora kujya twabigeza kuri covid abakuru b'imitumba badufashe mwese dufashanye turabe kuko izi ngwara z'ivyaduka nizo kugwaniriza hamwe kandi tugashira mu nguvu nyinshi murakoze Imana baheza. Uyo ni Barutwanayo Jean Claude buramatari w'intara ya Muyinga abicishije ku mbuga ngurukana bumenyi yariko ahimiriza abarongoye ibisata bitandukanye kumera amagabo inyuma yaho hari umunyeshure wo kwishure shingiro rya Giteranyi muri commune Giteranyi nyene yitavye Imana kuri uyu wa gatatu amaze kwerekana ibimenyetso vy'ikiza ca Ebola. Naho mukamo yateye buramatari w'intara ya Muyinga yari yasavye ko abantu bose bavuye mu gihugu ca Tanzania bagirirwa ibipimo isoko ryacu kuri imwe mu mipaka ihana urubibe n'ico gihugu yemeza ko atavyo bakora. Feri akunze gukorera Tanzania ambwiye ko uruhande rw'u Burundi badapima mbwa ku ruhande rwa Tanzania barimo barapima ushobora kwinjira Tanzania batagupimye ariko si corona barimo barapima vya bindi nyene bishashe nyene urumva no kuvuga ko mu Burundi numva imenga ingingo buramatari yavuze yo bitaratangura gukora kuko ndabibajije umuntu none umunsi mu gatondo ariyo yamye. Mwomenya ko mu gihugu kibanyi ca Tanzania hamaze imisi havugwa indwara yitwa Marburg mu karere ka Kagera ikaba ifise ibimenyetso nk'ivya Ebola nko kumeneka umutwe ubushuhe bukabije no kuva amaraso. Ishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS yemeza ko atamuti canke urucanco rwa virus ya Marburg ifise.